Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Imbwa Rudende ya Gisange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero subire mbahe ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, hakaba ari amakuru na cane cane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangurira mu gisata c'umutekano. Hari inkuru idushikiye ivuga ko hoba hari bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bagandaguwe. Ikaba ari inkuru idushikirijwe n'abamenyeshamakuru bacu bari batubereye ngaha i Gitega. Ni inkuru Ndayishimiye yumvirije aca akurura amosozi, ndetse muri bo harimo n'umwe yari yatwaye urumuri rw'amahoro nk'uko mubiraba kuri iyo sanamu. Ikaba rero ari inkuru Perezida Ndayishimiye yakiriye ariko agakurura amosozi. Kwica abantu mu gihugu c'u Burundi bibandanya bibandanse, aho abanyagihugu babandanya bagandagurwa mu mihingo itandukanye, haba abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ndetse n'abandi batavuga cane canke se batayoboka umugambwe CNDD-FDD bakagandagurwa. Ni ibintu vyama vyavuzwe n'amashirahamwe mpuzamakungu adaharanira ivyicaro vya politike ariko kandi haranira agateka ka zina muntu mu Burundi, batangaza ko abanyagihugu mu Burundi babandanya bagandagurwa. Intara ya Gitega ikaba iza mu ntara za mbere zivugwamwo ubwo bugizi bwa nabi bukorerwa abanyagihugu. Naho mu yandi makuru kandi biciye mu kiganiro umuvugizi w'umugambwe CNL Nshingamateka Terence Manirambona yahaye iradiyo Indundi Culture, umugambwe CNL ngo warashikirije uko ubona ivyaranze intwaro ihari mu kiringo c'imyaka 6 kuva umukuru w'igihugu arahiriye kurongora ico gihugu mu kiringo c'imyaka 7 2020 gushika umwaka 2027, mu gihe kandi hasigaye umwaka umwe gusa kugira ngo ico kiringo kirangire. Umugambwe CNL wabonye ibi bikurikira: ica mbere, ku vy'umukuru w'igihugu yemereye abanyagihugu umunsi y'imyaka 18 z'ukwa gatandatu muri mwaka wa 2020 n'ibindi vyagiye birashikirizwa. Nka vyose ngo vyagumye mu majambo n'ivyivugo kuko ingiro ntiyagaragara. Ikindi, mu by'ubutunzi bw'igihugu wabandanije iduga ry'ibiciro ku isoko. Ifaranga ryagumye kandi ngo rita agaciro, n'amafaranga y'agaciro yagumye ari umuzi w'ibuye. Ivyakenerwa byose nk'igitoro, imiti, umwavu w'ikizungu, ifumbire ndetse n'ibindi vyagumye bitaboneka nk'uko vyategerezwa, kandi bituma ubuzima bw'abarundi n'imiryango yabo bibandanya kuba nabi. Ikindi kandi ivyo kumwe n'ibindi bitandukanye ngo bitadondowe byose byaramaze kugira ingaruka mbi nyinshi cane ku iterambere ry'igihugu. Ica gatatu, amashirahamwe leta ishiremwo imitahe amwe atera ahomba, ayandi ngo ntiyunguka, ayandi aguma hahandi nk'igisindu. Mu vya politike, intwaro yaranzwe n'ikumira rishingiye kuri politike, aho itunga ry'igihugu risa n'iryiziziwe n'akagwi gato k'abarundi. Gutanga ubuzi canke ayandi mabanga harabwa ubugambwe uri ku butegetsi n'abasomambike babo gusa, ntiharabwe ubumenyi n'ubushobozi. Demokarasi ngo igenda isubira inyuma kuko intwaro y'umugambwe umwe yo yiganje kuva hasi gushika hejuru. Naho gushikiriza ivyiyumviro ngo bisigaye bitoroshe kuko ngo hari ubwoba bwo kuzira ico washikirije canke ukitwa inyanka Burundi. Ica gatanu, yavuze ko ibimenyeshamakuru ngo ntibigishikiriza amakuru uko vyategerezwa, vyerekana ko ubwigenge bwavyo bwasubiye inyuma cane. Mu vy'imibano ho ngo ubumenyi n'indero mu mashure biguma bitituka. Amashure yabaye ikiniro
rya politike, nta politike yo gutanga ubuzi iboneka, mu gihe kandi abaheze amashure ari benshi. Kubera ukwihebura urwaruka ruriko rurata igihugu ruja kurondera aho rwisumamwo mu bindi bihugu. Imishahara leta itanga ngo ntigifasha kubaho abakozi bayo, none ubu bariko barata ubuzi baja kuronderera hanze y'igihugu. Ico indwi yatanze ni ibiturire ndetse no kunyuruza itunga rusange bigaragara mu bisata bitandukanye nka vyose bigize ubuzima bw'igihugu. Abagirijwe amakosa niyo bakuwe mu mabanga, bukeye barongera ayandi nk'uko umengo ni ukubashimira. Amasoko ya leta ahabwa abo mu mugambwe uri ku butegetsi gusa ari wo wa CNDD-FDD, hatisunzwe uguhiganwa biciye mu muco. Icumunani avuga ko akarengane, kudahana ka mwana wa mama ndetse na mpinga yaje biguma vyiganza. Hari kandi imigambi yagiye ishikirizwa vyagaragaye ko itizwe neza, atabuzi iyo yahereye, iyindi ukabura akunguko kayo. Icumi avuga ngo agateka k'azina muntu kagiye gatituka, bikagaragarira mu guharika abantu hatubahirijwe amategeko, abanyuruzwa ntibasubire kuboneka, abapfungwa hatisunzwe amategeko n'ibindi bitandukanye. Agateka k'azina muntu kagiye gatituka, bigaragarira mu guharika abantu hatubahirijwe amategeko, abanyuruzwa ntibasubire kuboneka, abapfungwa hatisunzwe amategeko, abezwa n'ubutungane canke bakamara ibihano vyabo baciriwe ntibarekurwe, n'ibindi vyinshi bitandukanye. Umugambwe CNL ubona kandi ko hariko haduka ikimanga kinini cane hagati y'umugwi mutoyi n'abarundi batunze umurengera, mu gihe kandi abandi benshi bishwe n'ubukene. 12. Kuri ivyo vyose umugambwe CNL ubona kandi ko intwaro vyayigoye gushitsa ivyo yishinze ndetse no kwerekana umusaruro uboneka, kandi umwaka usigaye nta cizere ko hari ikizohinduka. Umugambwe CNL kandi ubona ko hakwiye gufatwa ingingo zo kubogora igihugu, aho umurundi wese yohabwa agaciro ngo aterere igihugu hataravwe umugambwe, kuko bigaragara ko intwaro y'umugambwe umwe itabereye kandi idashobora guteza imbere igihugu. Bitabaye uko kandi ngo tuzoguma mu vyivugo n'amajambo asosa, gutyo n'imbonakazoza ivugwa kuyishikako bizoba umugani. Naho Igitega rero ku makuru arimo arahavugwa n'uko abakora akazi ko gufuba abapfuye, abarovyi hamwe ndetse n'ababoraji boza amamodoka n'amapikipiki nabo nyene ngo bagiye gutozwa ikori. Vyashikirijwe na Dr. Alain Ndikumana igihe yari yatumiwe mu manama nkenguzamateka yakoraniye Igitega kuri uyu wa 19 ruheshi uyu mwaka, mu nteguro y'ibwirizwa shingiro rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2026 ushira wa 2027. Mu nsiguro yahaye abakenguzamateka yasiguye ko abakora akazi ko gufuba abapfuye service funeraire hamwe ndetse n'aboza imiduga n'amapikipiki, ababoraji bagiye ngo gutangishwa ikori ku bikorwa bazoba bakoze, kuko binjiza amafaranga ku munsi. Kubwa Alain Ndikumana avuga kandi ko uwo mugwi w'abo bakozi batahora batanga ikori, kandi hari uwushobora
guhamba abantu barenga umwe ku munsi, narirya usanga umuntu umwe bamufubira amafaranga arenga imiliyoni zibiri. Hampande yayo ngo ibikorwa vyabo bihungabanya ibidukikije, kuva ubu abakora ivyo bikorwa bazoriha ikori nk'abandi. Ikigega ca leta kikaba kibitezeko amafaranga angana n'imiliyaridi 12. Abandi batanga kori biyongereyeko mw'iyo nteguro y'amafaranga. Abarovyi abo nabo ngo bazotangishwa ikori bivanye n'amasandugu y'amafi ngo barovye, kuko buri mwaka ibiyaga vy'Uburundi caba ikiyaga Tanganyika ndetse n'ibiyaga vyo mu buraruko vyose ngo vyimbura amafi angana n'amatoni 20,000 vy'amarundi. Ikigega ca leta kikaba citeze imiliyaridi 30 zizova muri ubwo burovyi, nk'uko vyashikirijwe na Alain Ndikumana ubwo yaganiraga n'abari muri inama nkenguzamateka, ndetse nk'uko abishikirizwa mu makuru. Kandi ariko aravugwa mu mihingo itandukanye Igitega, nuko n'ubundi hari inkuru idushikiye ivuga ko ibintu bitifashe neza, umutekano wamaze guhungabana. Mu gihe kandi hari bamwe mu bahinga mu vya politike bavuga ko umutekano w'Uburundi udashobora kuzokwigera umera neza. Bavuga imvo n'imvano uko ari Perezida Ndayishimiye. Mu gihe kandi uyu ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo azokwitoze mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka 2027. Ariko kandi abahinga mu vya politike bavuga ko Ndayishimiye adashobora kuzotsinda amatora bivanye n'uko abarundi bamaze kumukurako amaboko. Ndayishimiye bamwagiriza ibibazo bitandukanye bihanze igihugu c'Uburundi. Aha twavuga ikena ry'igitoro ryamaze kuba umuzi w'ibuye. Imyaka yababa 6 irarumanye atanima ryacyo rigaragara mu Burundi. Inzara idahera abanyagihugu b'u Burundi bafite, mu gihe Perezida Ndayishimiye we yirirwa ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko ngo Burundi ari nka Edeni ivugwa muri Bibiliya. Ibi byose rero bigatera agashavu abanyagihugu. Perezida Ndayishimiye bavuga ko ku munsi ahahisha mu miliyoni w'amafaranga y'amarundi mu rugo iwe, ni ukuvuga imiliyoni zishika 30 mu kwezi kose aba azikoresheje mu rugo iwe. Abanyagihugu bidoga bavuga ko rero aya mahera yose akoresha mu rugo iwe ngo yagafashije mu iterambere ry'igihugu. Bigaragara ko rero ngo Ndayishimiye atifuza ko igihugu coshika ku mbona kazoza ngo ciyemeje, ahubwo ngo agira agite mu manga. Mu bamwe mu bahiganwa cyangwa se mu batifuza ko Ndayishimiye ashobora kuzongera kwitoza ibijanye n'ikiringo ca kabiri, harimo abakora muri Conseil de Sage cyangwa se inararibonye. Harimo kandi twavugamo Gérard Ndabirabe Daniel uramutswa inama nshingamateka, hakaza abaje Ndirako Buca baramutse inama nkenguzamateka, ndetse n'abandi bahinga mu vya politike na cane cane kandi abakaba ari n'abari mw'irage rya Petero Nkurunziza. Ariko kandi hari amakuru tumaze iminsi tubona caracara ku mbuga ngurukana bumenyi adoma ko urutoki ko Ndayishimiye ari we yoba yaragandaguye umuhisi Petero Nkurunziza kugira ngo azobone uko amusubirira. Ariko kandi si we wenyene, mwarumvisha amakuru ajanye n'ukungene Ndayishimiye yari yahize kugandagura umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo. Ariko kandi bikaza kurangira umugambi we yari yateguye utagenze neza, uko Reverien Ndikuriyo akimara kumenya ko yahawe isumu n'umuryango wa Ndayishimiye, yaciye afata ingingo yo kuja kwivuza mu mahanga. Ibintu vyavuzwe cane kenshi, bakavuga ko Ndayishimiye yari we yoba yaramuhaye isumu, ndetse byaranavuzwe kenshi ko Reverien Ndikuriyo yoba yaryamiye ukuboko kw'abagabo ariko Imana igakinga. Ibi byose rero Ndayishimiye ngo abikora kugira ngo yikure ku bimwe mu mifyoti canke se mu bipinga ngo biri mu butegetsi bwa Perezida Evariste Pierre Nkurunziza, ari n'abasigaye mw'iragi ryiwe nyene. Akavuga ko rero isaha n'isaha abangaba ngo bashobora kubogoza umukuru w'igihugu. Uza kwisonga mu bateza impagarara kandi ngo atifuza ko Ndayishimiye asubira ku butegetsi n'uhagarariye igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo. Kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo ari mu hagaze bwuma, ngo batifuza ko Ndayishimiye azokera kwitoreza ikiringo ca kabiri. Prime Niyongabo mu mezi yaheze icuka cabaye kibi hagati ye n'umukuru w'igihugu, ubwo Prime Niyongabo bamutegeka gufata ingingo yo kongera guheza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo.
ariko iyo ngingo Prime Niyongabo yaciye yamirira kure avuga ko adashobora namba kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo babandanya kugandagurirwayo batazi ico bariko barapfira. Ni ibintu vyashavuje Ndayishimiye cane rero aca afata ingingo yo gushaka gukombora uyu Prime Niyongabo, ariko Prime Niyongabo nawe aca amubwira ko atamusumbye ndetse ngo atari nawe mushize muri ayo mabanga ngo kandi ko atari no mw'iragi rye ngaho barizwe mw'iragi rya Petero Nkurunziza. Bica bitugana rero icuka kibi ndetse hanavuzwa amagambo menshi atandukanye havugwa ko Ndayishimiye yoba agira abagoze Prime Niyongabo, ariko Prime Niyongabo aca amwereka ko atamusumbye kuko atari we yamushize muri aya mabanga. Bivugwa ko rero Prime Niyongabo ari mu bari hafi cane mu butegetsi bwa Petero Nkurunziza ndetse bafise n'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, ariko kandi bikanaboneka ko Ndayishimiye yamaze kunanirwa gutwara Uburundi kuko abanyagihugu bavuga ko kuri ngubu atagishoboye kurongora Uburundi ndetse n'amabanga yoba yaramunaniye. Ubu rero hariko haribazwa hagati ya Perezida Ndayishimiye, Prime Niyongabo, Gervais Irakobuca, Agathon Rwasa ndetse na Reverien Ndikuriyo n'abandi batandukanye, mbega ninde azotwara Uburundi muri ico kiringo muri matora twimirije. Reka tubitege amaso, ariko Ndayishimiye we ntabwo ari mu bitezwe ko kuzofasha Uburundi gushika ku mbona kazoza, ndetse nta nubwo ashobora kuzokwitoreza ikiringo ca kabiri kuko ivyo abarundi bari bamwiteze ko vyose ngo atana kimwe yabatunganirije, ahubwo bamwagiriza ko ari we yabandanyije ajugunya igihugu c'Uburundi mu manga bitazokwigera kivanamwo mu gihe Ndayishimiye azoba agitwara Uburundi, ngo na cane cane ko bamwagiriza ko adashobora gufata ingingo zibereye mu butegetsi kuko ngo ingingo zose afata aba yazitegetswe n'umutambukanyi wiwe ari we Angeline Ndayishimiye, ndetse bamwe mu bahinga mu vya politiki bakanavuga ko ngo burya Ndayishimiye atakiri perezida, ahubwo ngo ubu uwamaze kuba perezida ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, kuko iyo afashe ingingo agashika mu rugo umutambukanyi we aca amubarira ngo zirya ngingo zigomba guhinduka nubwo wazifashe uri kumwe n'abashikiranganji, hama rero zigaca zihinduka. Reka nshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru y'ibiganiro twariko tubashikiriza kuri ino saha dusozereye ngaha, n'ubundi tuza gusubira mu makuru araza kubagezweho kuri ino mbonesha kuri yanyu mukunda cane mwe n'udeni ya Isange TV nibashikiriza amakuru y'ibiganiro bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.